Nk'uko mwabibonye kuri za gihuri cyane cyane ku rubuga bita Facebook, mwarabonye ko hagize iminsi haca amakuru menshi ayovya abantu, abahamagarira ibi cyangwa biriya. Muri ayo rero hariho umwe ari wowe uyu muhejeje kubona yitwa Bimenyimana Fabrice, asanzwe ari umurundi, yashize ku rubuga ngurukana bumenyi Facebook, kuri gihuri Facebook, ubutumwa bukurikira. Yabucishije ku izina yise ngo amakuru yihuta mu Burundi, ku izina rya Jean Claude Niyonkuru. Akaba rero yatanze ubutumwa bukurikira, nibaza ko mushobora kuba namwebwe mwarabonye, aho yavuze ati: itangazo rya nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aramenyesheje abarundi bose bipfuza akazi mu bihugu vy'Abarabu yuko iyandikwa ryatanguye, kuko yemeye kubarihira ibice 50% kandi na pasiporo ziriko ziratangwa ku batazifise. Mukeneye ico mubaza muduhamagare tubafashe. WhatsApp guteranya 257 69 992 668. Ibi namwebwe mubikeneye mugiye kuri runo rubuga muca mubibonako. Nukuvuga rero uyu muntu amatohoza yaciye akogwa, hanyuma basanga iyi nimero yatanze ni nimero bose n'abanyororo bafunzwe mu gasho gakuru kahari Ingozi, bagiriza ivyaha bibiri bitandukanye. Uyu Fabrice yagirizwa gufata ku nguvu abigeme, hanyuma uyu wundi nawe yagirizwa ubuhemu. Aba rero uyu Fabrice ari we yashizeho rino tangazo kandi yatora n'amahera, kuko baje kuyandikisha yarabaka amahera. Yakoresha inomero ya telefone y'uyu wundi. Amatohoza ariko yarerekanye ko uyu wundi ari telefone bari baramaze kumwiba, hanyuma sinzi uko uyu nawe aratinda araronka iyo nimero, icaba ari akoresha kugira ngo ashobore kubwira abantu bazi bararungika ko amafaranga, kandi yaramaze gutwara amafaranga y'abantu atari make, kuko umuntu wese mu kwiyandikisha yamusaba 50,000 ati ibi nivyo kwiyandikisha, hanyuma agaca musaba n'ayandi ngo bita agafana. Ayo rero yagenda arahindagurika, aravye umuntu haraho yasaba menshi, haraho yasaba make. Rero amatohoza havuye akogwa, aba bantu barafatwa bose uko ari babiri. Hanyuma uyu umubonye niwe rero yagiriwe n'ico caha, yuko ariwe ariko arasahura abantu yiyitirira izina yubahwa cyane ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Murabona ko arakamara amazu yagize kabiri, nta n'imisi haciye twaduherutse kubereka uwundi yiba yitirira nyine icubahiro umukuru wacu w'igihugu c'u Burundi. Aba rero baca bakorerwa amadosiye, urya cakorerwa dosiye hama carungikirwa ubutungane kugira ngo ahanigwe iki kindi caha naco kindi ciyongereye kuco yarasanzwe afungiwe. Aha rero ubutuma twoca dutanga ikibiriraho kuri iyi nkuru ya mbere duhereyeko, nuko twosaba abarundi bose n'abantu bose baba muri kino gihugu kwitondera cyane amakuru agenda aca kuri zino mbuga za gihuri, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba kuri YouTube cyangwa ahandi. Abantu bayitondere cyane, na cyane amakuru avugwamwo inzego n'indongozi zazo. Umuntu wese asubira kubona umuntu ariko aramusaba amafaranga cyangwa ariko amwemerera ibindi akoresheje izina ry'indongozi cyangwa urwego kanaka, tumusavye ko yitura indongozi, agende kubajejwe intwaro, agende kubajejwe umutekano, agende kubajejwe ubutungane, ababaza ati mbega ibi bintu mutubonera ari vyo, kuko murabona yuko bano bantu bagisibije. Abantu rero ndasubiyemwo bitondere cyane inkuru, amakuru baza bararonka aciye kuri buno buhinga
ngurukana bumenyi murabona ko abantu batakigira nico bubaha guhangara izina risumba yandi yose muri kino gihugu cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ukavuga ko ari wewe ko ari we atangaje uko nukutagira ico umuntu yubaha. Ikindi twomenyesha nuko muri no misi dusigaye dufise ubuhinga bushasha bugezweho bwa none bwo gushobora gutohoza neza kuri bino vyaha bikogwa biciye kuri gihuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Ubuhinga buriho nico gituma mubona twatohoje uyu muntu tukamufata nuriya wundi twaramufashe twaberetse n'abandi bazogenda bafatwa. Ubu rero duca tugira ko dusaba abantu bose bazi yuko bagiye bibwa muri buno buryo bagiye bahendwa muri buno buryo ko bitura inzego zijejwe gukora amatohoza kugira ngo bene kubibakorera barondegwe bafatwe. Ubuhinga dufise abantu turashaka kubarondera baba ngaha mu Burundi mbere naho nubwo baba ari hanze turashobora kubamenya tukabasaba bakabatuzanira. Inkozi z'ikibi murazi yuko ibihugu birazihanahana hari amasezerano abari hagati y'ibihugu n'ibindi ibihugu birazihanahana kandi namwebwe murabizi neza yuko hari inkozi z'ikibi ngaha twama twakiriye nkuko natwebwe hari inkozi z'ikibi twama turungikira ibindi bihugu. Uno munsi rero nta umuntu ntashobora gushagati mu ginyo ngurumva ngo je sindi mu Burundi ngo ndashobora gukora ivyaha ibi nibi nciye kuri buno buhinga ngo ntibazomenya ngo ntibazonafata. Turabamenya kandi tukabatohoza ko kandi tuzotinda tubafata kugira ngo umuntu wese yagirizwe icaha agihanirwe hisunzwe amategeko. Ubutumwa dutanze bushika kuri butatu nibwo tubutanze kuri iyi nkuru ya mbere duhereyeko ariko ni nabwo tutaza kwinda gusubiramo ku nkuru igira kabiri no ku nkuru igira gatatu. Inkuru igira kabiri ni inkuru igira kabiri ni yerekeye niyo twabwiye ejo bundi yerekeye umuntu yitwa Nduwimana Kenny Claude hamwe n'uwundi yitwa Medar Muhiza. Ejo bundi twabwiye yuko amatohoza yaragitangura ubu rero amatohoza yaheze mu mwanya baraza guhava baca barongekirwa ubutungane muti rero bagirizwa iki nabo nyene bagirizwa ibi vyaha nyene bikogwa cane cane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyaha vyo kurementaniriza abandi byo kuremeka inteba ishushe ivyaha vy'ubusuma nk'akarorero bano babiri sinaba babiri bonyene barakorana n'abandi nabonyene bariko bararondegwa ngira muramwumva abantu biyita ba yigenga akaba nundi yitwa yigenga mu gushiyemo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana aryo yakoresha hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi bajya bose n'inkozi z'ikibi karuhariwe. Babigenza gute nk'akarorero kuri bijanye no kwiba urumva bakora ivyaha vyinshi no kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri bimwe bita faux compte mu gifaransa banditse ari yigenga canke King Umurundi bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye abantu bagaca bavuga ngo ni birungo ngo n'umuceri ngo bashizeko ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibi nibi ngo ibindi bishasha ngo nimurindire gatoye ngo ni ku mugoroba kandi ari byo bariko baramubeshe bagaca bamwandikira bati burya utazanya amafaranga naya tugiye tubivuge. Hariho rero abayatanga ayo mahera bagaca nizizo ya nkuru cubona zigarukira hagati batabandanya canke ugasanga bazifuse zijya n'ababa batanze udatanze baca babandanya barondera ibindi bamwandika ko mugabo bari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye no kuvuga kuri King Umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi hanyuma agacaca kuyindi agaca muvuga neza bamaze kumvikana yarishe gutyo aba rero
twagira tubamenyesheje ko turabazi dukoresheje ubuhinga nyene bwa none bw'amatohoza. Uwita yigenga turamuzi neza, turazi n'ahagaze uno munsi, turafise n'amakuru yabo yobakorera. Ico twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi bo ngaha. Uwiyita King umurundi nawe nyene turamuzi neza, na se na nyina n'umutumba avuka ko turazi n'igihugu agezemwo no munsi. Twamenyesha yuko aba bantu atanumwe arondera neza y'igihugu. Ikindi twoca tubamenyesha nuko nukugabisha abantu bavuga yuko babarungikira inkuru. Izi nkuru murungika mumenye yuko mutaba muzirungikiye ineza y'igihugu, kuko ntibakorera abarundi, ntibakorera n'igihugu c'u Burundi. Rero n'abantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwako, kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none, tukamenya abariko bararungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira. Rero amatohoza twavuze yuko ubu ari intango, abo bose bazi yuko bariko barakorana umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo bagira bashira habona ngo ibintu kumbe nukwambika nuko remeka intebe ishushe abantu canke inzego canke kugira bateranye inzego. Bamenye neza yuko amatohoza abandanya, duhereye kuri aba babiri Medali Muhiza na Kenny Claude Nduwimana basanzwe banakorana nabo biyita ngo yigenga cangwa King umurundi, ko turafise ivyemezo ngaha, turafise ivyemezo turanabibereka n'inkuru bahana. Twoba nk'akarorero Medali Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare c'u Burundi ngo afunzwe c'amaso, ngo agafungirwa ngo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muzi neza ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu ata muntu afungirwa, kandi muzi ko uwo mwubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose. Ivyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta. Muca mumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego. Bafise intumbero yuko abantu bacanamwo, abantu bahungabane, bavuge ngo biracika. Murumva rero yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi karuhariwe, kandi ziriko zirabandanya zitohozwa ko turiko turabakurikira ko turiko turabagenda ko buke, kandi twamenyesha yuko baba babaha inkuru, kuko abaha inkuru bo benshi baba bari ngaha mu Burundi, kandi harimo n'abakozi ba leta mbere n'abandi bo ngaha mu Burundi. Umunsi wabo bazokumva bahamagawe kugira ngo batohozweko kandi bahanigwe ivyo bariko barakora. Turabisubiyemwo, bajya abantu nta muntu umwe ariko arashaka ineza kino gihugu, ntibabahende, kuko kuvuga ibitagenda neza, kuvuga ivyaha bikorwa, twarabivuze ko ari igikorwa c'umurundi wari wese. Na nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaranatanze n'uburyo bwo gushobora kumushikiriza ubutumwa bw'ibitagenda neza bw'abantu bariko barakora nabi. Ni burya buryo rero umuntu wese azi ko hariho abariko barakora nabi bitariko biragenda neza, bivuge uciye muri burya buryo inzego zatanze. Udusanduku turiho baradukwiragije, baratanze mbere n'inomero z'abarongoye inzego zitandukanye. Bitange hanyuma uhereza abo bantu ko nivyo bajejwe baheze babikorereko. Mbere nocangira ko subira kwibutsa inomero 413 itariha, ni nomero mu gishikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu gipolisi. Ijya wishize ku butumwa, ivyo ushizeko barabikorerako kandi bakabitohozako. Mugabo ntushobora kuza gushira abantu ku karubanda kwabagende ngo uyu ngo yakoze ibivyaha ibi we urinde kutari ubutungane, atani ivyemezo ufise. Umuntu akagenda bundabunda kubera ariko yagirizwa ibi nibi kandi atari vyo. Kuko bajya abantu abatohoza hari gihe bababaza bati none woshaka kuzana uyu muntu tworonderaho ibi nibi ntibasubira kwishura. Bisigura ariko baba bagomba bafise iyo ntumbero kuja gucafuza abantu, intumbero yo kuza guteranya inzego, intumbero yo kuza kujyanisha abarundi. Nta ciza rero na kimwe gishobora kuva kuri bajya abantu. Abarundi bashaka kuvuga ibitagenda neza nibabivuge, n'ivyo n'uburenganzira bwabo, mbere ni nakamo k'indongozi, ariko babicishe mu nzira indongozi zababwiye, kuko niho biheza bigaca bikorerwako, bigaca bitohozwako, kandi vyinshi bagiye baravuga bacishije mu buryo vyagiye bitohozwako, hanyuma ingingo zibereye zigafatwa. Ni inkuru yindi ijanye n'ibi nyene vy'ubusuma cane buciye kuri buno buhinga.
hariho abantu babiri bagize iminsi bandikira abantu, musanzwe muzi yuko ejo bundi haciye itangazo mu bimenyeshamakuru vy'iwanyu rivuga yuko ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge biriko bigomba gutanga akazi. Hariho rero abasuma biba bakoresheje uruyeri baciye batangura kwandikira abantu baciye kuri buno buhinga nyene ngurukana bumenyi, canke bakabahamagara kuri telefone babwira bati burya twebwe turashobora kubasabira akazi mukazoronka akazi muri rihamagagwa ry'abashaka akazi riko riraba. Bati abo bantu bagenda baka imiliyoni 4 z'amarundi, umuntu wese avuga ko ashaka akazi bamwaka imiliyoni 4 z'amarundi, bagasha bavuga yuko uwayabatumye ari urongoye urwego nshingwantwaro rwa bijya bitaro, umugenerali arongoye urwego nshingwantwaro rwa bijya bitaro, ngira muramuzi, General Silas Ntigurirwa, bagasha bavuga ko ari we abatuma ko bokwegeranya amafaranga imiliyoni 4 ku muntu. Abo rero nabonye twabafashe ngaba duca tubashikiza ubutungane no kuraba rero tugaca dusaba abantu bose bazi yuko boba baratanze amafaranga yabo izo miliyoni 4 canke boba bari mu nzira zo kuyatanga bace baza kugira ngo bishuze utwabo, amatohoza abandanye bishuze utwabo, hama abanabo bakoregwe dossier bashikirizwe ubutungane.